uyu munsi n'iyi saha murasubira kubona n'umugabo ya habuze gatube Bikira Mariya none ko nashitse ngaha mbona bateka imyumbati bagateka ibiharage atamavuta yarimwo ngashika ari vyo fungura naho bahava baza bakantera ngaha muhira sigiraho nitabaze nkaho mfise nahanye nakako mu kigo nyine kari kuri iyi nzu ugasanga baraje ngo naka turagafata mbona yuko ngize ingorane n'ubu kwere ndafise y'amahera mugabo sinzi Imana niyo bikora nkuko ufise nkanga ayo fiseyo ibihumbi amajana ya abiri nk'ayo amajana abiri wayakoresheje iki wayaguranye uyakoresha iki mu kuza kuyakira Imana byose birashoboka none bo kwihangana bakagumya umutima bakareka ibibasamaza iyo ugiye mu bintu bigusamaza ukabona turiyo ujya kaza ngo reka ndaguha utunutu kandi urosanga umerewe neza urogira gute uca usanga utaye umurongo reka tubaramutse tuvuga ati bwakeye cankwe mwiriwe bivanye naho muherereye canke n'amasaha muri kumukurikiranira ko ino mbonesha kure tujiwe ni KP1 urukundo mu bantu imbuto itewe n'iyimera aha turi muri province Gitega commune ni Giheta ariko vuba cyane biragiye guhinduka nayo yitwe zone Giheta murabona turi kumwe ngaha no mu bibi asanzwe akuze arabibwira abidondore hanyuma tuje kwidonide y'ikiganiro cacu reka baramutse ndabaramukije amahoro y'Imana jewe akazina kanje nitwa Baranyizigiye Ferikura nkabamba ku musozi wa Mahonda jewe ndi umupfakazi haraheze imyaka myinshi mfakaye ngira ngo haraheze nk'imyaka ngira nka 40 gutyo mfakaye ukiri muto nari nkiri muto cyane nari mvyaye kane umuhisi wanje yagiye nyene eka twari tukiri bato hanyuma sigarana abana bane abo bana bane ndaja ngaho ndabarera nyene emwe mu ntuze mu ngorane zidasanzwe nyene turagumana ndaguma ngaho nza ndabaronderera udusombe tukaturya tugafatana mu nda hanyuma barahava barakura batangura guca akagero batanguye guca akagero tugafashanya bakagenda bagasuma nk'utwo basumye bakazana ngateka hanyuma Imana ihava iramfasha bararonka aho baja none ubu jewe nsigaye ngaha ndi umwe nta wundi mwana ari haruhande yanje abandi barasohotse yego nta bantu baje kukurondera kugira mubane bavuge ko kubera wari upfakaye yemwe baraje nararavye gusiga ngaha abana banje ari imfuvyi ngo bagume bayerera narabahakaniye nti jewe nzoguma ngaha ndera utu dufuvyi twanje umuhisi wanje yasigaranye Imana niyamfasha nzobaho nzoza ndaza guca akagero uwo nzobona nyene agasuka nzogenda ncingero hanyuma ndamurimira heza nk'utwondya nubu niko ndi ndagenda ngaca akagero ndagaciye nyakagero nkaronka utwondya ngaheza nkaza ngafungura nuko mbega haza abasore cyangwa haza abagabo bubatse bara abagabo bubatse yego nibo baza kubera ko utiyumvira ati aba bana mfise nabo ntandabatwara nderane nabo bafise oya nticokunda ubugiye kwitera ingorane no gutera ingorane abo hasanze ugasanga usanze hari abana bigaca bigutera ingorane kubarera nababandi biwawe bariko barashwiragira uca usanga ari hatari yego mbega kumbure umushinga nawe amaze gupfa ikintu mu buzima cyakugoye cyakubabaje n'ubu uye ucicuza cyo bari nk'iki naragowe kanini emwe gushikaho mari gihe nyene nkaja ngaho nkabonye bwabo yego hoho nari nkiri muto naraheza nkaza nkagenda ngacingero nciye ingero nkagenda nkaronka agafaranga nkagenda nkagura agashambara nkaza nkambara utundi ngasumisha hanyuma ngaheza nkabaho
naragize ingorane gose gushikaho harageze mbere aho niyumvira nkararandarira bukankera ko ukuntu nzorera abo bana mugabo Imana yaramfashije n'ukuri ndabarera neza ndabarera runtu barasohoka baragenda nanje sigara ntunye ngaha yego mbe nk'ubu uye uri ngaha wenyene ubuzima ubona bukorohera nk'ubu ko mbona wikuriye ubuzima bw'iwanje ubu none ko atakundi nogira ndaja ngaho nyene ngatimba nk'aba tubana ngaho hagize nk'ugira nk'utwaronka gaheza akagira ati bibi reka ndaguhe utwuryo uyu munsi urarushitse inkono kuziko yego mbe ufise imyaka ingahe hoho ko ntayikubarije ko wavuze ko wapfakaye ufise 40 jewe mambe wapfakaye haheze nk'imyaka 40 upfakaye yego jewe ndafise nk'imyaka 70 ngira ngo ni 5 ne kuboneka ukiri umenga ukiri mu oya ndayifise kweri ubwo tuntu uba warafunguye hariya akugira ugume kwifise isura nk'iyi kugira abandi nabo hariya baze badufungure ntibaze basaze mu maso nkuko kwiwawe ukiri muto je ndacari muto oya nango ndakuze yemwe ndakuze n'ukuri hariho utuntu ngira wafunguye twatumye ugumumeze nk'umenga uracari muto none ko nashitse ngaha mbona bateka imyumbati bagateka ibiharage atamavuta yarimwo ngashika ari vyo fungura mugabo ubu aho hagereye ubu nagiye guca ko kagero ndagenda nose nkako gafaranga nagaciye ingero nkagenda nkagura utuvuta ngasoroma udusombe ngashira mu nyene mutuyoba ndaturose natuguze hanyuma ngafungura usanga umuntu amerewe neza we ntanja ihari kwa muganga bakubujije udafungura oya nta nimwe n'ukuri sigura we nta ngwara nimwe ugwaye mu buzima ya ingwara ndayigwaye ndafise ngaha mu mutima naravunitse nta kintu nikorera oya nta kintu nikora navunitse ngaha mu mutima umutima wapfunika yo gute hariho ibintu nari nikoreye hanyuma rero ngira vyararenze urugero hambere nkiri muto narikorera hanyuma rero ha mu mutima rero gushikaho hamera nabi haragera nk'imisi hakamvyuka ngasanga umenga habaye gutya wagiye kwa muganga oya sinagiye narabuze amafaranga yo kujayo njangoma gutyo nyene wewe urashobora kubura amafaranga yo kujayo kandi bata kwa muganga batakubariye ati hakenewe mwe narayabuze sinagiye ahubwo ni wabishatse ko bishaka bari kugenda kwa muganga bakakubwira ati iyo ngwara tuyikura kuri urumva hariho umwana yaciye aza kungurira imiti arangurira ibinini batamutumye kwa muganga yego sinipimishije muga yarabinguriye intuze vy'ububabare nyene hakivunika yaranguriye ibinini vy'ububabare ivyo binini ndabimira hanyuma harasubira harasokana hasokanye havyuka hamwe ngize nk'ikintu nikorera niho hacasubira hakavyuka kuba ushitse kino gihe uri umupfakazi kandi wapfakaye ukiri muto cyane ukaba wabyaye abana 4 gusa hanyuma ukaba warihanganye ntuje ku bandi bagabo ngo urenze kwa bandi bana inyuma mu bandi bagabo ikintu wewe cagufashije kugira ntuje mu bandi bagabo niki jewe nafashijwe n'Imana niyo yampaye kwihangana hano nihanganye bica bituma nyene jewe nta handi nzoguma ngaha nyene naho ndiwa kwiyumvira kuja mu bandi bagabo ngo nza kugirana n'uyu munsi niyi saha murasubira kubona n'umugabo ya habuze gatube Bikira Mariya byose bikora Imana Imana iguhaye ubushobozi gaguhingabirano byose birakunda nta kidakunda wizigiye Imana urumva iyo utaba wagiye ku mugabo we no kuba wihebeye Imana byari kugukunda jewe ntavyo nzuhoraho ni wabikora yego turangiza kino kiganiro cacu akajambo kanyuma woshobora kubwira abantu b'abapfakazi hariya bihebura badafise shingwe na rugero niko no bivuga akajambo wo baremesha woshobora kubabwira we gatumye ushikana iyo myaka 75 haciye imyaka 40 upfakaye akajambo woshobora kubabwira nabo bakarema mfete babuza abagore cyangwa babuza abagabo bakiri bato cyane akajambo woshobora kubwira abo bantu ko kubaremesha nabo ubabwira ko bazoshobora gushikana imyaka nk'ifise no kuyirenza bakanayirenza kuko nawe ndabona uzorenza cyane ntayo nzoshikira ico no bahanura nuko abo ubumenga sinzi ukuntu bimeze bo kwirinda nyene
kuza nyene barirukanga baja mu bintu nyene vyo kuvy'ubusamazi, baja mu tuyoga mu bintu bibasamaza, hanyuma bakaraba ukuntu nyene bagasenga bagashishikara bagasaba Imana. Ntaco Imana idakora, ntacikorera ubusa. Nukuri bizigiye Imana vyose birashoboka. None bo kwihangana bakagumya umutima bakareka ibibasamaza. Iyo ugiye mu bintu bigusamaza ukabona turi ujya kaza ngo reka ndaguha utunutu kandi urosanga umerewe neza urogira gute, uca usanga utaye umurongo. None bo kwihangana bakigumya, abagenzi babo nk'utwana babasigaranye bakaturera, hanyuma bagaheza bakagumana hamwe nabo, hanyuma Imana ibafashije akabasohora bagaheza bakagenda nawe akaguma ngaho. Jewe niko no bivuga n'ukuri. Urakoze cyane. Akantu kamwe mu bintu wahoro mu bintu ukunda gufungura, ukunda mu buzima ubona ukehaniwe, ushobora kuvuga ati je nk'umunsi tuzohura na musitanteri nzoca ndakamusaba ko bari nk'aka. Jewe nk'ibintu nk'utwo mbura ni twishi. Jewe n'ukuri haragera nk'ubu urabona nk'ubu ndi nko mu ntuze nko mwishira hamwe nkagenda nkayakaya agafaranga singira nk'iyo nzogakura mugabo nkaguma ndya kakadeni ngasanga karambujije ntuzeye nkabura ico ndiha. Nubu niyo mvuye kweri yemwe narakiriye agafaranga mugabo ako gafaranga sinzi ko ndokaronka ngo ndakari, bigaca bintera ingorane. Rero urabona hari haho bahava baza bakantera ngaha muhira singiraho nitabaze nkaho mfise nahanye nakako mu kigo nyene kari kuri iyi nzu, ugasanga baraje ngo nakatura gafata. Nja mbona yuko ngize ingorane nubu kweri ndafise y'amahera mugabo sinzi Imana niyiro bikora. Nkuko ufise nkanga ayo fiseyo ibihumbi amajana ya 2 nk'ayo amajana 2 wayakoresheje iki, wayaguranye yakoresha iki mukusa kuyakira? Narayakiriye ico gihe umwana wiwanje yari yamerewe nabi, ndayakira nti reka rero yari yagiye gucuruza, aracuruza ivyo bintu biramuhombera, bimuhombe yateneka mama jewe mfata iki ngiri. Niwe rero yasuma, niwe yazaransumira akazana nyene utwo two kurya tumeze neza, akazana nyene nk'uduharaga gasuma, akazana utuvuta, hanyuma nca ndarababasha none uyu mwana ko yahora azana utuntu ngaha nkatubona, reka nanje rero ndayakire meze nanje ndamufashe. Ndayakiriye harageze aho emwe nza numva umenga birantimbujije amahoro. Jewe nico cabitumye rero. Reka kumbure dushimira abantu mwe mwadukurikiranye, mwafashe kanya muri ko muradukurikirana. Nanguye kubashimira mwebwe mukurikirana abantu bene batwebwe, mukaza kutugendera mukatubaza ivyifuzo vyacu ukuntu twoba tumerewe aho tubaye mu miryango. Ndabashimiye gose kuvyo tuyaze, jewe biranezereye kandi ndiyumvira yuko birongirira akamaro. Murakoze. Namwe murakoze. Reka tugushimire. Yego. Murakoze neza. Imana ibahezagire mugiraho muba mwubahwe. Namwe murakoze cyane. Reka dushimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, mvuga ati mwakoze ikintu kidasanzwe kuba mwadukurikiranye. Numvuga ati mubandanye mudukurikirana naho ubutaha. Bye bye, merci beaucoup.